Ijunja ry'umugabo ntarihabwa n'ivyo atunze, arihabwa n'ubushingantahe afise hamwe n'akarorero keza agaragaza aho abaye. Ni Gloria Munezero kuri BITV, ikaze mu kiganiro harabaye. Ubuzima bwa Bob Marley. Bob Marley ni umuririmbyi w'icamamare cane yamenyekanye kw'isi yose bivuye ku butumwa bufasha abakurikirana indirimbo ziwe yatanga biciye mu mudiho wa reggae. Uwo mudiho wa reggae wari ukunzwe cane n'abatari bake mu bice bitandukanye vy'isi. Mu bisanzwe Bob Marley yitwa Robert Nesta Marley, akaba yavutse itariki ya 6 ukwezi kwa Ruhuhuma mu 1945 mu gihugu ca Jamaica. Uyu muririmbyi akaba yari yitavye Imana ku munsi wa mbere kw'igenekerezo rya 11 ukwezi kwa Rusama mu 1981. Akaba yari yitavye Imana mu muji wa Miami muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika inyuma y'imyaka 36 gusa abaye. Bob Marley ni umuririmbyi w'icamamare cane nkuko twako turabivuga, yamenyekanye kw'isi yose, bikaba vyavuye ku bufasha yatanga abicishije mu ndirimbo ziwe. Bob Marley kiri kw'isi yaranzwe no gukora indirimbo zakundwa kandi zigakundwa n'abantu batuye ku isi batandukanye aribo bita abarasta. Uyu mugabo Bob Marley ni umwe mu batumye umuziki wa Jamaica ndetse n'umuryango Rastafari umenyekana ku isi ndetse ubona abakunzi benshi. Bob Marley niwe muririmbyi wa mbere ku isi mu bakora indirimbo mu mudiho wa reggae washoboye kugurisha indirimbo nyinshi cane, aho yagurishije amasede agera ku miliyoni 200. Bob Marley yavyawe n'umugore w'umwirabure yitwa Cedella Marley, yari afise imyaka 18 gusa, hamwe na se wiwe yari umuzungu yitwa Norva Marley, yari afise imyaka 50. Kuvuka muri ubwo buryo vyatumye Bob Marley ahura n'ibibazo bitandukanye vyo kuvangura abadasangiye urukoba. Se wa Bob yitavye Imana uyu mwana afise imyaka 10 gusa. Bob Marley ni umwe mu baririmbyi bubatse izina ku rwego rw'isi kugeza n'ubu. Bob Marley ni umwe mu baririmbyi bubatse izina ku rwego rw'isi kugeza n'ubu. Niwe muririmbyi azwi kurusha abandi, yashoboye guteza imbere no kumenyekanisha umudiho wa reggae. Abavyeyi ba se wa Bob Marley ariwe Norva Marley ngo ntibanejerejwe no kubona umuhungu wabo acudika n'umugore afise urukoba rwirabura. Mu bwana bwiwe ntiyashimishijwe no kutabona se hafi yiwe. Hagati y'imyaka 5 n'6 niho se wiwe yamujanye mu muji kugira ngo amushire mu ishuri. Inyuma yo kumara igihe atamenya amakuru y'umwana wiwe, nyina wa Bob Marley yamusanze mw'ibarabara rya Kingston, aho yari yarahawe umutamakazi kugira ngo ashobore kumufasha amutume. Iyo niyo ncuro ya nyuma nyina wa Bob Marley yabonanye na se wiwe kuko yaciye amwaka umwana wiwe. Amaze gushika Trenchtown yamenyanye na Neville Livingstone hamwe na Peter Tosh, baca bafatanya urugendo rwo kuririmba. Mu 1962 ku myaka yiwe 17 gusa y'amavuko niho Bob Marley yasohoye indirimbo yiwe ya mbere yise Judge Not, bisigura ngo ntugace urubanza. Muri ico gihe indirimbo ziwe ntizakunzwe cane, ariko ntivyigeze bimuca intege kuko yabandanije aririmba yinjira cane mu muziki. Nkaca ndabibutsa kandi yuko umudiho wa reggae watangujwe na Bob Marley, ukaba watanguriye mu makartier aciriritse yo muri Kingston mu mpera z'imyaka y'1960. Akaba ari naho umudiho bamuziko cane utuma Bob Marley bamwibuka. Inyuma yo kubakana n'umupfasoni wiwe Rita Anderson mu 1966, Bob Marley yasubiye kurondera nyina wiwe, ariko nyina yari yaramaze kuja ku wundi mugabo w'umunyajamaika yitwa Booker. Bakaba
bari baragiye kuba muri Amerika. Bob Marley yaciye arondera akazi ko gukora mu ihoteli yitwa Dampo, ariko ntivyamubuza kuwifatanya no kuja arandika indirimbo. Bob Marley nta muntu yari afise yamufasha mu bintu vyerekeranye n'uburyo kugira ngo ashobore kudandaza indirimbo ziwe canke amuterera amafaranga. Ivyo bikaba vyatuma indirimbo ziwe zitakugwa cane ku buryo bushimishije. Kuba rero mu gisagara n'umugore wiwe hamwe n'abana biwe babiri bari bamaze kuronka Cedera na Zi, vyabaye nk'ibimugora, bituma Bob Marley asubira kuba ruguru aho yavukiye mu 1967. Nta buryo buhagije yari afise, mugabo mu 1969 Bob Marley yarongeye gusanga nyina wiwe muri Amerika. Ahashitse yarondeye akazi ko gukora mu ruganda rukora amamodoka. Umugore wiwe n'abana biwe inyuma barahavuye baramusanga muri Amerika. Mu ndirimbo ziwe zamenyekanye harimo indirimbo yiwe yitwa No Woman No Cry, aho iyo ndirimbo yari irimwo ubutumwa buremesha umugore wese ari mu buzima bubi no guhohoterwa. Ntiyigeze acibwa intege n'abantu bamugwanya. Bob Marley mu 1976 yarahaswe kugandagurwa i Kingston muri konsere yiwe agiye gukora. Abantu 6 bafise ibigwanisho baramuteye iwe, amurasa amasasu, aho ayo masasu rimwe ryamufashe mu kuboko, irindi mu gikiriza, mw'itako, irindi rikomeretsa umugore wiwe Rita mu mutwe, ariko ntiryamuhitana. Don Taylor, umunyamerika wamufasha mu vy'umuziki kuko yari yarahavuye araronka manageri wiwe, nawe yarashwe amasasu 6 aramukomeretsa. Uwashoboye kumenyekana muri abo bagizi ba nabi harimo Jimmy Brown. Mu nyuma y'ivyo Bob Marley yaritabiriye igiteramo cariko kirabera i Kingston. Umumenyeshamakuru yamubajije icamutumye aza nyuma y'uko yaraherutse kugirirwa nabi no guhakwa kugandagurwa. Bob Marley yaramwishuye ati, niba abantu bagerageza guhungabanya isi batarigera baruhuka, ni gute jewe noruhuka? Bob Marley naho yari intwari, ubuzima bwiwe ntibwabaye burebure cane kuri iyi si nk'uko abantu benshi bavyifuza, kuko yitavye Imana inyuma y'imyaka 36 gusa abaye kw'isi. Akaba yahitanywe na cancer yatanguriye mw'ino musi y'uruzara, ariko wewe akibibona yibajije ko ari ibintu bisanzwe, ko vyoba vyavuye ku gikomere yari yaragize akina football. Ntiyigeze yibaza ko yoba ari ingwara ikomeye, ingwara ishobora kuba na cancer y'urukoba kandi yaruhukiye kumuhitana yitwa melanoma. Bob Marley amaze kwitaba Imana mu 1981 yasize ubutunzi buharugwa mu mamiliyoni arenga 30 y'amanyamerika. Hakaba hariho n'ibindi bisigi vyiwe vyinshi bitamenyekanye. Bikaba bivugwa yuko Bob Marley yoba yabaye umutunzi cane amaze kwitaba Imana gusumba akiriho. Bob Marley kandi akaba yari afise umuryango, akaba yemeye abana 11 yoba yaravyaye ku bagore 7. Muri abo bagore 7 harimwo umupfasoni wiwe Rita. Nivyo bike muri vyinshi vyaranze umwami wa reggae Bob Marley twashoboye kubatororokaniriza, tukaba tubashimiye twongera tubaha ikaze mu biganiro vyacu twama tubatororokaniriza. Yari Gloria Munezero kuri BITV, naho butaha.